n'ibintu by'ama contract turiko turakora n'abashaka kuzoduha kanoti ikibazo cyo kuyisohora ubu nyene ngo umuntu ngo ayigure ngo ayitware ni ikintu twihaye ko dushobora gutangura de 19h pile gushika 21h. Kajya mwabonye kajya nako twasohoye ku bantu bashaka kutubaza ati vyakwera Fizo Shani Queen abantu kanaka ba mama ishima twagiye barimwo cyane cyane bahagarara kuri Fizo. Alors mwaramutse mwese nizere ko mwaramutse impore natwe nuko nyene twaramutse impore kaze cyane muri kino kiganiro kugira ngo mumenye byinshi kuri filme nshasha série igiye kuza yitwa Nobela. Niko kanya keza ko imbere go tuyereka abantu yuko mwebwe nk'abamenyesha amakuru muba mumaze kumenya byinshi kubijanye nayo. Nibaza ko dushobora gutangura par une petite présentation. Ndahera iburyo bwanje, umwe wese agenda arivuga mu mumenye kuko ngaha harimwo abayiteguye abayikinyemwo naje nzotegura kuyisohora ijya mbere ku mugaragaro kugira ngo dukumbure tuyage tuzinanye, si benshi muba muzi naho harimo benshi muzi. Turahera iburyo bwanje. Jenny Twamugisha Patience nkaba nakinye muri film. Pascal Chanel Monia nkaba nakinye muri film. Jewe ni kuri Ciza Clovis Blaise nije ndiko ndategura kuyisohora ku mugaragaro. Nanjye nitwa Mpawenimana Juma Abibu. Okay. Akaba ari jewe murongozi wa film Nobela. Nanjye nitwa Ahisha Thierry Titi Love ari muri Nobela actrice principale. Nanjye nitwa Coupe Juma watazira Coupe Drama nije nayishuti filime. Nanjye nitwa Mukuru Stress Karita muri Nobela. Nanjye nitwa Nyazimari Sport mabari nitwa Mama Ishima narakinye muri Nobela. Ego ndibaza yuko bamwe mu bayikinyemo n'atari bose mumaze kubamenya no kumenya amazina yabo. Ahanini wayiteguye wayishize mu ngiro arashobora kuducira ku mayange gatoya ikijanye n'iyo film série Nobela, impamvu ibikinwamwo, idaho yavuye, kandi ngo ndabafasha ibibazo bimwe bimwe muza kubaza kugira tubigabanye abimere nk'uca ku masonga dushobore kumenya byinshi kuri yo, no kugira ngo bize kuba n'ikindi ibaza cyo bugururira no kumenya ibibazo ushobora kumubaza. Bakoze nasubiye kubaramutsa kandi mwiriwe na mwaramutse. Iyi filme Nobela tugomba gushira ku mugaragaro ni filme ivuga ku bintu twama twabaye mu minsi yose, cyane cyane mu bintu bijyanye n'ibintu bijyanye n'ingo especially. Ni filme ivuga ku bibazo twama twahuye nabyo, ivyo tubona n'ivyo tutabona biba biri inyuma y'ingo. So turamenyera abantu benshi bakina filme zihagaze ku rukundo, basanga urukundo ni presque bya bindi nyine twama twabonye, bimwe nyine twama twibonera natwe ubwacu amaso mu yandi, canke bimwe muri bimwe twama twabonye cyane mu yandi mareresi abandi bantu bama bateguye. Tubwe rero filme yacu ntihagaze ku rukundo, ahubwo ihagaze mu bintu duhura navyo make bitwikira iterambere mu ngo no hanze y'ingo tuba tubayemo. Filme ihagaze muri make
mu bibazo nkuko nabibasiguriye by'ingo, aho usanga like jewe ndafashe decision yo kubana n'umuntu, hakaza uwundi muntu avuye mu bindi bintu akaza kubyitamo ku wundi mwanya, ikaba ifise ikindi cyo kuvuga like kuregreta ikintu uba warakoze intentionally, ikintu uba warakoze uvuga ati ikintu genda gikoze ndagishaka, nta ngaruka gishobora kuntera, hanyuma mu minsi mikenya ukaca wigaruka ko kaza kuvuga ati ubu cya kintu hagezaho kandi subira kugikenera, reka ngende ndakirabe. Kwa kundi zo kuvuga ati sinzi umugani bavuga mu Kirundi ati wanga kugarura imene ikiri hafi yamara kurenga imirambo kabira nkayo, uri kurumva. So ni muri genre y'ibintu nk'ibyo, kandi akabamo n'akantu ko kuvuga ati ama malchance, imigisha mibi duhura nayo mu buzima, cyane cyane mu mariage, après mariage, ibintu biboneka tubamwo n'ibitaboneka bibi bigenda byibonekeza inyuma. Nivyo rero twagerageje turabiraba, turabizana, turabibegereza kugira ngo mu bintu tuza duhura navyo biba bidakunda yuko tubisohora ngo babimenye, umuntu wese ashobora kuzohora bavuga ati je iki kintu kweri ndakibayemwo, iki ije narakibayemwo ndakivamwo guca. Muri make niho filme yose en general ihagaze, manake ni bibazo bigenda biba après mariage. Est-ce que wewe uwo mubanye kugira mubane imbere yaho hipashijiki, est-ce que byateguwe gute, byatanguye gute, n'ababirimo deja babayeho gute? Urumva ico nico kintu nyamukuru tuzoba turiko turereka abantu kugira ngo umuntu wese azogende yisanga peut-être ahantu hagaze muri make n'iki. Murakoze cyane. Nibaza mu ntangamarara nashoboye gutahura la base, novuga ngo ishingiro ry'iyo film ry'iryo reresi cyane. Nobela ni izina kandi ni izina twiyumviriye. Par exemple jewe kenshi ndakunda kwita utuntu pete nk'abana biwanje, genda bita amazina ntarumva ahantu, ndakreya amazina peut-être nkarondera nk'ikintu gishobora kuba gifise meaning fulani mugabo kitari ku izina ry'umuntu, je akaba ari cyo nita abana biwanje. Especially no mu bintu by'iwanje byinshi je nkunda gukora, ndakreya everything I want, ndakreya. So Nobela ni izina twakreye, tugita mu actrice principale nkuko we witwa Bisangiye Evrar, ariko twe twakreye izina abantu batamenyereye. Mugabo rero iruhande yaho kuri ya fiche principale poster ya filme murabona ko insiguro rero like titre ya filme. Mu bisanzwe filme ntiyitwa Nobela gusa. Nobela umuntu arashobora kwibaza Nobela c'est quoi? Nobela ni izina ariko kuri poster exactement hariko munsi insiguro rero ya filme, like nta titre rero ya filme, ikintu gishobora directement gusigurira umuntu filme icari cyo. Mu bisanzwe ni Nobela l'ombre du cœur. Mu bisanzwe titre ni l'ombre du cœur, mugabo dufatira gusa kuri Nobela kubera ko ari we histoire hanini ihagaze ku byose iyo bijya bikagera biri kuri we like na 80%, ariko ni l'ombre du cœur. Abumva icyongereza ni shades of hearts, uri kurumva, ariko ni Nobela shades of hearts, l'ombre du cœur muri make, sinzi ko mwatahuye. Novela ni izina rya television, nta filme yitwa Novela ibaho, uri kurumva, nta filme yitwa Novela ibaho, ni television gusa yamenyekanye mu bintu bijyanye no ku broadcasting ama filme y'amaserie. Ariko twebwe twakreye izina ryitwa Nobela wanashaka tutiyumviriye cyane kuri Novela, sauf que inyuma yaho tumaze gukreya iryo zina Nobela, mubo dukorana bariyumviriye ati birafise nyakantu kagashusho na Novela, urumva ati ntacyo byo bitwaye kuko harabaho ibintu byinshi wanashaka binitiranwa direct, naho twari kuyitwa filme Novela ntacyo byari kuba bitwaye kuko Novela deja si filme na nayihuriye na filme, ahubwo i broadcasting ama filme gusa bisanzwe. Muri make nkuko twababwiye ati ni filme ni série, twe tugomba kulauncinga saison 1, saison ya mbere igizwe n'ama episode 10 yose yarakinywe irahera ubiratunganye iraho. Ahubwo rero episode imwe niyo dukwiye kumenya igenda inganangana gute. Episode imwe iya mbere ni ya kabiri nizo zisununu ya gatonya ku mwanya,
nizo zigera ku minota 25 episode ya mbere ni ya kabiri. Izikurikira ni minota 21 22 23 gushika ku mpera, ariko ni episode 10 minota 20 make ni minimum hagati ya 20 na 25 zose kuva kuri episode ya mbere gushika kuri episode ya hereje ya 10. Ajya burya Suzana yaraheze irafizemo conclusion yari yasohotse ari kujya nyene twa muri iriya myaka za 2010 twakora igice cya mbere ni cya kabiri. Abo twarabira ko muri iriya myaka nivyo batumenyereje. Twakora filme igice cya mbere ni cya kabiri bikaba birarangiye. Ubisanzwe hajya amukurikiranye histoire yayo irafise conclusion irahera neza. Ariko iyi ni projet itagiye guherera hano hafi. Ubu twahejeje saison 1 vuba cyane tugiheza projection y'iyi saison 1 mu bantu. Turatangura saison 2 mu maguru masha kandi itegerezwa kuzonyaruka. Saison 2 ni yahera twe je nanditse histoire yayo like scenario iteguye kuri uyu mwanya ni saison 1 na 2, ariko histoire yiyo nyazina irabandanya gushika kuri saison ya 5. Bisigura yuko twiteze episode 50 muri iyi filme yose iri hamwe. Yera kuri saison 1 gushika kuri saison ya 5, ariko iyanditse ihera nawe ufata ukavuga ngo ukayisoma utarayiraba ushobora gutahura ni saison 2. Ibindi biracari muri histoire kujya umuntu yateguye histoire yo kuva mu ntango gushika mu mpera kuri saison 10, ariko mu bisanzwe tuzegeza kuri saison ya 5 kugira ihera. Kiretse hamwe vyoshika ikaryohera abanyagihugu, ikaryohera abantu bakavuga ati turifuza ko yobandanya na za Prison Break waziteguye yarageze ahageza, mugabo abantu kubera kuryoherwa baravuga ati mwiyaranje vraiment tubandanye. Bari yaranja n'uwapfuye baramuzura baravuga ko burya byari kirementanya, uwapfuye baramuzuye histoire irabandanya urukurumva. So bikazoshika abantu bakazoryoherwa, tukazoheza tubone yuko meme na target zacu turiko turazishikako, hama abantu ikabaryohera bakifuza yuko tuyibandanya wanashaka no kuri saison 10 15 20. Twege ntaco bizotubwira, tuzobandanya burya aho twakuye niho tuzokongera kandi dukure kugira tubandanye. Ngira ngo mwese murazi ko atakinanirana n'abandi bama babikoze, natwe ntibizotubuza ko tubikora kujya abandi bama babikoze kugira ngo saison ibandanye iryohera abantu. Isanzwe hano twebwe tuzolansa filme, nibivuga yuko deja izoca isohoka kujya abantu basanzwe bayimenyereye kuyibona ku ma YouTube canke ku ma CD. No, the movie is not going to be on CDs. Filme ifise ari ibintu by'ama contract, especially mu ma TVs ya Nigeria. Kandi turacari mu bintu byo gutegura kuko twategetswe yuko movie iba double indimi Icongereza n'igifaransa. So kuri uyu mwanya tuvugana nivyo twari tukirimwo kugira ngo duheraheza ama script yabo nabo. Ico badusabye bariya turiko dutegura gukora ama contracts, twabasabye script iri mu Kirundi the same time iri no muri zo ndimi badusabye, turabihinyanyura byihuta turabirungika, then tubahana trailer, official trailer. Apana kari ya gatonya mwabonye, hariyo trailer official abari no muzobona ngaha kuri rya munsi wa 5, hariyo official trailer. Actually yo yunayiravye urabona histoire kajya mwabonye, kajya nako twasohoye ku bantu bashaka kutubaza ati vyakweri Fizo, Shani Queen, abantu kanaka ba mama Ishima twagiye tubarimwo cyane bahagarara kuri Fizo. Turavuga ati okay, turavuganirana na creative baratubwira ati ubu rero kugira ngo at least twereke abantu yuko izo confusion bafise muri bo, reka basi dusora kantu tudashobora kwitwa trailer ahubwo tukite teaser kuko biratandukanye insiguro. Akantu tudashobora kwitwa trailer ariko tukitwe teaser kugira ngo ivyo biyumvira babone ko exactement birimo. Nico gituma twasohoye kariya just kugira ngo tubereka ko kantu yuko ivyo turiko turakora atari nka bya bindi byiremenya ntanya. Par exemple nk'aba bandi bakora amafilme canke bakora nk'ama affiche mwama mwababonye, bagafata umuntu bakamushira kuri ya affiche batari sure ko arimwo. Mu bisanzwe Fizo yategeza kuba ari memno nga muri conference nuko yaciye aronka
ikintu cihuta cyo mu Rumonge ibintu yaragiye gutegura sinzi ko mwese muzi ko ari mu Rumonge yaciye yihuta aza gushika après midi mu ma 14h yagerageje kutubwira duhindure dukore conference ya après midi natwe ni vyawe bigikunda après midi dufite ibindi bintu twategereza kuba turirukamo kandi turazi ko benshi muri mwebwe muba mufatiriwe cyane n'ibiganiro byanyu bya après midi cyo turavuga ati nta kibazo ivyo twe tuganira ngaha uko biri kwase muraza kubimenya ariko rero hariyo official trailer iyo official trailer nsubiye inyuma niyo iri mu byo tuzobanza kubereka ngaha hanyuma iyo official trailer niyo twemerewe kuba tura publier after launch official launch iyi projet official trailer niyo tuzoca dushira kuri za YouTube kugira ngo abandi bose n'abatozo babashitse ngaha babone yuko official trailer rero ihari official trailer ushobora kuraba ukabona bimwe bishobora no kuguha ide ya saison yose en général kumva rero ko filme deja tushobora kuvuga ama platform turiko turaganira nabo kubijanye n'amakontra yo kuzo broadcastinga ino seri mu ma televiziyo ari professional muri Afrika ndetse no hanze ya Afrika ariko byo biri mu ngiro filme ntigiye kuboneka ngaha kuko byo twarabibujijwe tuzobereka peut-être bishobora kuzotegura n'ibindi nyuma yaha bivanye n'ukundi abazoyibona ngaha kuko ngaha tuzokwerekana episode zibiri gusa bivanye nuko abazoyibona ngaha bazogenda bavuga dushobora kuzohu abandi ku requestinga murabe ingene mworganize ibindi bintu vya projection ivyo ni vyashika inyuma yaho niyo tuzokorganiza yandi ma point mu ma quartier ama projection abantu bazi barihe barabe batahe ariko atamuntu atanye c'était baba invité muri tournage ati muze murabe uburyo turiko turabikora mu bisanzwe ibintu vya filme muzorabe kenshi haraba gusa bande annonce filme kanaka ngo mitangure kuba shot ariko kugira baze abanyamakuru kuri tournage ati nta hamwe biba ntibiba mu bisanzwe kuri tournage nibiba mwibanga bara behind the scene harabaho n'ama documentaire afatwa like now movie yamaze kuba projecte niho wamaze kuyibona urashobora kuza rero ukabaza ati muri iyi filme ko twayibonye hano vyagenze gute nkino scene yabatwara umwanya ungana gute wamaze kubibona kameme ufise ide iyo ivyo uri kurabaza wabonye kuri sur place uri kurumva uko mu bisanzwe niko bikunda kugenda kuko ndamaze guparticipa mu tournage tutari dukenya Tanzania Kenya n'ahandi hakurya nashoboye kuvuga ariko naragenda abona ukuntu babikora naragenda baza n'utubazo tumwe tukuntu babikora ntibagiwe muribuka yuko je mperuka ibi bintu vya cinema mu bihumbi 2010 niho mperuka kubikorera mwi ibi bintu aha hagati abantu benshi cyane bagiye babimpamagaramwo abandi bashaka no kumpa amafaranga kumpemba kugira ngaragare mu mafilme yabo ndavuga ati no ndacariko nipanga ukundi ndacariko ndavyiga kurusha basi au moins sivuze yuko peut-être igenzo bisubiramwo nzokora ibiri professionnel kuko kuvuga gukora ibiri professionnel nka bijya tumenyereza Hollywood bifise uko biri kose murazi yuko bifise ibindi bintu biri ku rwego go hejuru biba bikenewe hariyo nkajya amakamera ari pros kurusha busanga nka crew yabo kugira filme igaragare kujya muba mwayibonye hari ukundi kuntu bigaragara ugasanga crew yonyene y'abantu bakoze film n'abantu bagera ijana abo bose nta uhembwa munsi uhembwa make muri crew uwasunise nuzenya like nka Rai nahembwa munsi y'ibihumbi nka $50 muri kontra yo kuzosunika imisi yose bazoturira ijya film uzanga yasinye ibihumbi $5 uwe niwe muntu yakoze ikintu gitonya sana muri crew ya film usanga yahembwe ibihumbi $50 kugeza $50 igihe azosunikira ijya Rai bariko baraturna cyumva rero uwo niwe yahembwe make cyumva abantu amajana 200 bo muri crew cyo dufata bajya rero bagenda baba bafigira hari umuntu ugiye twavuganye w'umugenzi yitwa Fiacre yabaye umufigira muri izi filme zo mu Rwanda za genocide kuba umufigira ntiyigeze anaboneka ushobora no kukubaza ati ngo ari hehe muri film yirutse mu bandi uri kurumva amafaranga makenya yahembwe usanga ari amafaranga vala nk'imiliyoni nka 50 z'amarundi kuba umufigira that means yuko
filme z'abazungu kugira zise kuriya uko biri kose muhora muraba bariko barasigura ama budget vyagiye bitwara n'amafaranga bahaye umwe muri mwebwe ngaha ashobora kucagarama akazi kubumenyesha makuru akaca kugakora nko kuvuga ati n'umwuga gusa nkunda mugabo atabitegemeye amwe ubuzima nkuko twese tuko tubikora tubirondera amwe ubuzima ni example ndiko ndatanga so twe twarakoze filme uko biri kose ku rwego ngaha muri Afrika filme za Afrika twese turazizi ariko ikintu je ubwanje navuze ati reka nshiremwe ubuhinga n'inguvu nyinshi ni sound ya film kuri son ya film vraiment ndazi nta uzogaya kuri son ya film turetse kujya tumenyereye amajwi yacu tuganira twumva umengo nkuko nyene tuganira turumva yuko amajwi yacu nyene nayi kirundi rundi nayi kinyafrika kandi aya majwi nashobora guhinduka naho gira gute niko nyene dusanzwe tumeze ariko ibiherekeje inyuma uko biri kose hariho difference y'ivyo twakoze ejo n'ivyo twakoze même na image ya film twaragerageje turakoresha zimwe muri resolution zisaba abamenyereye ibintu vya film internationale ama terme ba filmamwo yose twarayakoresheje barafilma muri log profile so il recorded muri Dolby Digital twafilme muri road profile kujya ku image mu yifilma iri noir blanc sinziko abamenyereye setting z'ama kamera babizi dufilma muri resolution même na Netflix zisaba twafilmye muri 4K make ibintu vyose en general bisabwa twebwe twaragerageje turafilma kandi tweditinga muri bijya vyose bisabwa ni hahandi nyene comportement zacu twebwe muri Afrika zo kubaho uko biri kose ni waburi kuraraba filme comportement ni kwa kundi nyene twende twoca dufata umuntu nk'abamama bacu ngaha tubahindura ati mama ni mwambara ipantaro musobeke n'amajipo magufi mugende ukine muri biro twebwe dukorera kuri ibi bintu make ku mibereho tubayemo uriko biri kose sose rero ari abantu muri twebwe nka muri Afrika kenshi biyumvira cinema akiyumvira cinema ni Hollywood gusa cinema ni etazini tukaca twibagira twebwe ubwacu ko tubayeho uko dusanzwe tuvuga iforo ko dukorera muri vya bindi vy'iwacu uriko urumva ndibaza muratahura ico nashatse kubabwira ntihagire uwitega ngo ngiye kuraba filme ni nka Hollywood mugabo twaragerageje sound iri muri filme isa n'ivyo ugiye kuraba sound music ivugwa muri filme ni music dufitiye copyright na scene yo muri boîte twakinye umuntu wese twe twazanye muri boîte figira n'umuntu yaje kuri gahunda azi yuko aje gukina film abantu nk'amajana 2 sinzi ko abahageze twakusanyije tubashiramwo bose dépense ija kuri twebwe turabanywesha même si tutabahembye ariko buri umuntu wese yahaje 80% twara muri ye déplacement taxi nkuko bidasanzwe bimeze kugira ngo script yacu ize kujya nyene twavyumvire tukivyandika abantu bagera ku 150 majana 2 turabashiramwo hajya turabagaburira turabaha ivyo banwa filme yacu kugira ngo badutahure hageze aho tuvuga stop bose banume umu DJ wo muri Crystal turabazana nabijya vyuma vyabo turenstara ibintu tubikora kujya nyene twavyumviriye kuko kujya nko muri boîte ufate nk'abantu bari muri gahunda zabo batazi ibyo rimwe murumva ko ari impossible nushobora kugira ati zimya umuziki ivyo ntibikunda twe twaravyiorganije ukwacu basi dufume tugerageza omwe gukora nka kujya aba professionnel bakora tugerageze bidushobokeye kubwira abantu mwese stop bandanya ni munume ico kintu vraiment turashima Imana abantu bose twazanye kuri tere baratwumviye kubera ko ntibari bazi ko baje kugira ambiance bari baje ko twe tugiye mu gikogwa kanaka urumva ko muri Makenya twebwe twaragerageje uko dushoboye ikintu kigire iyindi image gatonya muri cinema y'u Burundi kandi aho tugeza twe nituvuga yuko ubu rero ngo turaba pro jamais amakosa twagiye tubona arimo abantu babimenyereye bazoyabonamwo ahubwo dushaka tubandanye tubikora kugira ngo izikurikira zigende ziduga ziheze zigere kuri za ndoto za cinema twese iyo tubonye cinema iyo twumvise cinema twiyumvira ndibaza muri make mwumvise objectif yacu iki kintu cyo gukinana like nka Fizo ni kintu twagipanze kuva muri 2014 twagipanze kuva muri 2014 na Fizo
hari 2014 na Fizo ndibuka hari umunsi baje muri programme yo gukora indirimbo ya we na Sat B iriya wezere mwumvise before yayo ari indirimbo twarapanze kuzokorana movie. Ico gihe rero cyari igihe nashatse kuzofata nkore cinema ivuga kuri ijya beef ya Fizo Shani Queen Fizo Lolilo Chanela. Sasa twapanze kuzokora filme yo kuri ijya histoire y'ahantu Lolilo na Fizo batanguriye ingena mabifu yaje tugipanga muri ico gihe mugabo muri ko haci haba ibintu vy'ibibazo ico kintu turakivamo tuza kugisubira kugipanga na Fizo muri 2017 muri bijya biyareka sohora konzi ya King Kong uriko kwa kandi ibintu by'amabifu nahone twarasubiye kandi turakigaruka turakivuganaho ariko bitewe n'uburyo nari narafashe decision yo kuzosubira kubikora kuko sinari bien équipé na materiel yo kubikora kuko naraba ibintu byo kugenda nkodesha ama materiel ndumumengo ntaraba tayari navuga ati ibi bintu je nzobisubiramwe neza na neza nzi yuko n'imiburiburi equipment yose ikora cinema company yanje iyifise ishoboye gukora cinema atakintu niki tugiye gutira canke gukodesha kugira ngo ngabanye stress ibintu byose ndabikore biri ku rutonde non stop tuza kukiganira tukiganiriye Fizo aragikonfirma mugabo sinakigiye ko kandi mu ngiro igero namaze kubona ati ubu rero ndashobora rero kubijamwo neza na neza niho rero nacinja kumurondera acara bitahura ati nta kibazo turashobora gukorana nta ngorane. Ikibazo ca kabiri yari yagiko ataryoshe yerekana umubabaro uri mu ngo uri mu kibuga usanga hari abantu batinye kubaka kuko urabona abaseribateri ntibabuze hoteriwe ntiyobura uwagema basanga batinye kubaka kuko babonye yuko petetse mu byo mwakinye ari bibazo gusa bihari nko mu ngo. Ego naco ni kibazo ciza mu bisanzwe bavuga mu Giswahili ati buriya kazi na dawa urashobora gushira nk'umutego kanaka mu nyumukere ku muti wacu like nko muri iyo filme twagiye twerekana même si iki kintu kigira kibe kuri ku muntu kanaka turiko turabona source aho kiva so turiko dushaka kwereka abantu ibibazo byose bigenda biba ico biza bivako like nkuko turabayeho turazi ko shetana twaminyuma même si tubandanya dupambana nabo tubandanya dupambana nawe kugira twavance uko biri kose naho nogenda kwiba kijya kintu ngiye kwiba ndagikeneye hariho umutima unzamwo yuko ngiye kwiba uko biri kose murabizi n'ikintu cyari cyo cyose ugiye kugikora hari umutima ukuzamwo kumengo même si ngiye gukora iki kintu Imana irambona même si atamuntu ambona ariko Imana irambona ni ibintu bibiri biri invisible bikuri nyuma iki kirego kikwiruka inyuma kugira ugikore hari kindi kandi iyindi esprit hano uri kuratinya kubera ko twaratawiye ko hari Imana so igituma rero yuko umuntu adashobora kwiyumvira yuko dushobora gutuma abantu batinya muri filme exactement uburi kurabona na source y'ikintu kigira kibe icavuyeko why not tudashobora kuca wiyumvira buriya rero nanje hashobora kuba hari ikindi kintu inyuma reka peut-être nkoresha ubundi buryo ubu nubu bitewe n'uko kono nabonye ibintu bigenda bituza inyuma bitwiruka inyuma make bishaka kudushira mu buzima bubi atari yo mpamvu make atari yo mvo like sinzi yuko tawico nashatse kuvuga manake twerekana yuko ikintu kibi kirashobora kugushikira bien sûr utazi kiriko kirabituma hari umuntu ashobora kuza confront umugore wiwawe urumva wowe ukabona umugore wawe ahinduka wewe ntumenye ingene umwiga enfant kugira ngo umuperereze utagiye muri bibirebire kugira ngo ubimenye hakiri kare ushobore kubibloka so nivyo bintu ahubwo nyamukuru twagiye dushiramo kugira ngo umuntu amenye uburyo nshobora je guperereza umugore wiwanje icyo kintu ndakimukuremwo bien avant ndamurekipera amazi atararenga ingombe muri Makenya ahubwo tugenda tugarurira ngaho nyene sinzi ko watahuye. Icya gatatu yari yabajije gisa nico amaze kwishura mbega nta umuntu niyaza kuraba iyo filme le 13 nta cazogaya ntaki nibaza ko babwiye yuko ibikenewe gukorwa byose yabikoze muri film igisigaye ngirana gutegura ikibanza bizoberamo ico naco no kumenya yuko
n'akandi gato no kumenya yuko buriya ibintu vyose burya ntibishimwa na bamwe hariyo ni nk'ubu pare na bose bamwe nk'ubu par exemple hariyo nka par exemple Black Panther yaravumye iramenyekana yaragiriwe promotion ateye ubwo mugabo jenje kwiraba nta nubwo nayishimye canke Avatar ya James Cameron yaravumye kabisa ni filme yari pro sana yaravuzwe sana bitewe na advertisement yakorewe ariko je ndayiravye sinayishimye hari amafilme wowe ushobora kubufana je ngiye kwiraba nkabona irasinziriza kana kawunda agiye kwiraba kumva arayishimye muri Makenya dutahure yuko abantu tudashima bimwe orke uri aba yagikoze aba yagerageje uko ashoboye kose uri kurumva so nanje ku ruhande rw'iwanje narakuze uko nshoboye kose ndavuga ati uko biri kose bazoshima ntibazogaya niyo umugore wawe atese ivyo kurya arateka avuga ati uko biri kose aho umugabo wanje aranyongera amanota orke kuri tere umugabo ni wamenya yuko vyaryoshe canke nibiryoshe arapfa kurya mu bisanzwe muri make sinzi ko mwatahuye mwe muzoza mudufate mu mugongo mudushigikire nutashima akantu kamwe umuryango uruguruye urangira kara kugira ngo next time nze nikosore ko biri kose nyipfuriza iterambere nanje ko kantu nuwakambwira mu bikurikira nzoheza nanje ndagahagarareko uri kurumva sinje ngaho ngo du pro ngo ivyo nzobanje kubereka ati biri 100% perfect na handi hano muzobisanga nzobanje kukwereka kugira ngo ni wabona kantu womanuye urangira karati mutaga ebana kano je mbona umengo byari kugenda neza uku nuku hema nanje mu bikurikira ha uzobunteye iyo nimfashanye ikomeye uzobumpaye mu bikurikira nzohaza nisunge kuri ka kantu woba warampanuye ni ibintu by'ama contract turiko turakora n'abashaka kuzoduha kanoti ikibazo cyo kuyisohora ubunyene ngo umuntu ngo ayigure ngo ayitware ntaco ahubwo abazokwifuza bayikeneye tuzokwaranja ama projection nka kujya dufate dushobora kuvugana na nyene cameo tukagenda hajya tukaproject abantu bakaza bakariya 5000 abumva bashaka kuza kuyiraba bakayiraba wanashaka na episode yose na saison yose tuzogira iminsi yo kuvuga ati par exemple lundi à vendredi muri cameo abashaka kuyibandanya bazogura amatike kuri pacha kuri kozi baze bayirabe ivyo bizovana n'ivyo tuzobona après le 13 ndibaza nuko ariko kwishira kuri CD ntibitwa ibintu by'amasezerano turimwo kuri uyu mwanya ntibyemewe byose musique professionnel original sinza bakurikirana ama status yanje tukiri muri making of ya music ya film abantu benshi barabonye turi muri making of ya music benshi bararavye baranambaza barampa felicitation kuko wanashaka n'uburyo babonye turiko dukoramwo music ya film barabonye ko atari ibintu tumenyereye twaragerageje gukora music ifise sound nka kujya kwa Hollywood twaragerageje ico kintu kugikora kandi uko biri kose ikintu kijanye na music naravuze yuko atawuzogaye kandi ni music dufitiye copyright twikoreye twenyene n'amajwi yabaye traité ku buhinga budasa amajwi avugwa gutya bisanzwe sinzi umumvise wanashaka nakajya kantu gatonye gusa mwumvise mwarumvise yuko gafise uko biri kose sound ikozwe mu buryo professionnel uko biri kose abahinga b'amajwi nibaba bari hajya sinibaza ko hari ikintu kinini nyabazogaya ku bushobozi bwacu butonya Imana yaduhezagije ngaha mu Burundi twaragerageje gukora ikintu uko biri kose kiri mu mategeko meme n'umuziki wavugijwe muri boîte kujya batamba twarangajije umuntu turamutwara muri studio instrumentale irakogwa araririmba mu indirimbo turayitwara zibiri aba DJ baramixa muri boîte abantu batamba indirimbo dufitiye ko uburenganzira ico Big Zo yarakidufashijemwo niwe yaririmbye indirimbo zatambwe muri boîte kandi bigenda neza atamunazo duta kumwikomo bati mwakoresheje ikintu canje ibiki byose twarabitunganyije ama image ya drone ari muri filme twangajije Papi Jamaica turagenda mu gisagara turatora urupapuro rwa meri ibintu byose twebwe twari yarangije turabitunganya hamwe atakibazo na kimwe kizoba gihari ikibazo cya mbere kuvuga yuko filme tuzohaba tuyereka batayigenewe uko biri kose naho umuririmbyi yokora indirimbo kuri uyu mwanya twumvikane gato naho umuririmbyi yokora indirimbo kuri uyu mwanya
iriya ndirimbo ikumvikana Nigeria wanashaka kurusha ngaha uko biri kose niteka ku gihugu cyose ndabesha uko biri kose niteka ku gihugu cyose indirimbo iriko ikora ibikora inka mu gihugu kitari cyo muhira uko indirimbo y'umurundi irikira kartona nko muri Nigeria Tanzania Kenya uko biri kose niteka kuko hariya bavuga ati ni filme y'abarundi iriko ibica bicike ahantu kanaka uri kurumva ico ni kimwe icya kabiri naco uje munashima ngaha mu Burundi ataho twibagiye nico gituma twashe dufata ko kantu basi omwe mu gihe umuntu atazoyitana kuko ngaha mu Burundi amategeko akingira ibi bintu bijanye na droit d'auteur ntafashe je ndashobora umuntu arashobora kuyigura kuri CD akakanya ayitwaye ikacintanga kuri YouTube urumva intanze kuri YouTube n'uruhombo basi mfuma mvuga ati reka je no organize utuntu mu mabar atandukanye y'igisagara ndetse n'u Burundi bwose mfume ngenda mukwereka yuko nkunda abarundi umuntu yumva ko ashaka kuraba film azariho ibihumbi 5 cyangwa ibihumbi 10 yinjira nko muri Cameo yicare mu bandi arabe filme uko biri kose iyo ni effort yindi wanashaka meme no muri Amerika filme ijya kuri CD iyi programme y'ama projection barayikoze hafi amezi 5 ndabesha abantu mukurikirana za Netflix 7 mois ahamwe muhora muyibona kuri abatereshaje ama torrent kuri za Pirate Bay za Sepane 7 mois film itaraja kuri CD filme baba bari mu ma projection gusa ahantu hatandukanye mu bihugu no muri Afrika mu bihugu biteye imbere nka za South Africa baraza baga projecta binjiza kwanza y'amafaranga ya entrée urumva après ça niyo filme baca bayishira kuri CD bamaze kwishira kuri CD bya bindi twanka mu Burundi niho baca banyaruka gushira muri za C'est pas bien muri za sinzi ko abahinga musanzwe mutereshaje ama filme murabizi kuri za YouTube baca baja gushiraho sasa muraje ama projection barategeka nta muntu yemerewe kwinjira na kamera hari indani urumva byo babizwe telefone barasopa ari abantu ro biyaraje iyo arariha amafaranga ya entrée kujya kuraba akaba yaraguze bujya buzumo bwa Samsung na iPhone busanga bufise nka 200 mm agacomeka kuri telefone akikubita nkanga ku rutugu kwaje akaraba filme irikira ara projector filme yose recordinga nizijya muca muja kuraba muri za C'est pas bien bashize ko filme atakarite uba wonone yuriya nta murazoheza gure ico kintu rero tuvuga ati reka natwe tugerageze tubikore nkuko abandi babikora nitwihute gushira filme ahubwo turabe koko yuko réellement abarundi bifuza kuyiraba dushiraho hajya amapo ya projection kugira ngo baheze baze bari hayo make barabe n'abazoshaka seri yose bazoyiheza ariko tugire natwe n'igi filmu yanje bagire ikintu bavuge ati kuva aho twagakiniye filme nanje narahevye ndaronka inoti bivuye muri ya tarayi wanje kuva aho vyakagendeye ndabesha ndibaza nuko turiko dukora ibi kugira ngo tugwane n'abatazi peut-être nk'iyi mind yo kwimarketinga muri aba batonya n'abadutanguriye baheze babone uburyo ba marketing ibikorwa vyabo baheze batwegere tubafashe industry ya cinema mu Burundi yongera iduge ikintu kijanye nico kintu kijanye n'ama swata ama vente ya filme now creative ico gisanzwe kiri mu project yayo ntibarakilansa ariko now creative bakiri mu migambi yabo vuba ikintu kijanye n'ibintu by'ama projection guteza imbere abasohoye nka filme yabo kuyipromotinga kugira ngo bayikorere nka lancement nkuko babadukoreye twebwe canke ibintu byayo ma projection atandukanye hagende hinjira ikintu iyo ni umugambi wa now creative je ndamaze kubona project yabo kandi vuba cyane ico baragitangura kandi nabonye ari ikintu ciza cyane kizofasha wanashaka cinema y'u Burundi gusubira kuduga hejuru ibintu by'ijoro rikuze bisigaye bigoye cyane no bigiye no kugora gose ni ikintu twihaye ko dushobora gutangura de 19h pile gushika 21h tukaba duhejeje uko inyuma yaho bashobora kutuzimiriza bashobora kugira iki urabona ko byeze cyane mugabo uko bipanze nuko hazo hari umwanya wo kwakira abantu kuva 18h bakaza hano hanyuma inyuma yaho bagafata n'ibyicaro hazoba kanya ko kuvuga amajambo makeya hakabaho na presentation y'aba artiste ba participieremo
film bakababwira muri make uko imeze, hama tugashobora kubona yatizonye izina umuntu ashobora kwiha lide y'ingene bimeze. Inyuma yaho bakabaza ingene abantu babibonye 2 canke 3, hanyuma tukaja mu gikorwa cyo kuraba saison ya mbere bahita saison 1 akaba rero tuyifatira kanya. Ego inyuma yaho imaze guhera niwo wa mwanya wo kubaza abakinya amafilme kera uko bayibonye, iterambere ririmwo, uko nibidasa n'ibyo abandi bakoze canke bakora ubuhinga iki, bagashobora kugira nabo ico bashikirije. Hanyuma inyuma yaho tukabandanya no kugira ngo abantu bashobore kubaza ibibazo byabo nk'abajournaliste cyane nkaboneraho n'akaryo ko kubasaba muze mudufashe, kuko naje muzaba mumfashije. Ni byinshi maze imisi niga ku bijyanye na sinema, ariko ngomba kwipima ujya munsi. Abasaba yuko abajournaliste bazafise ikibanza cyabo barimwo, na ryari bazore kurirwa gushikira les artistes bakababaza, kuko umwanya muremure ni umwanya w'abantu tuba twatumiye, no kugira ngo barabe icyo twabatumiye ko tukabinginga cyane yuko atawo koresha interview cyangwa agica abaza umuntu. No kuri tutarabaho uruhusha, kuko bica byica programme quelque part, abantu bagiye mu dukwa umwe bazana ko ndabazana aka usanga mu ndinganizo ya lancement bitugoye natwe ingene duhava dukora ku mwanya. Nababwiye yuko ubu mwanya wo mu weekend ugoye, ifoko tuwukoresha twawukoresha neza kugira ngo nibiza byose ntibihave bitwononera mu nyuma tutaraheza igikorwa nyamukuru. Murakoze. Na mikro. Sabwe? Na mikro yari abajije. 13 hari abo twahaye ubutumire bw'iteka, dushaka ko baba kumwe natwe. Urumva utagera ubwo butumire peut-être ntagirirwe niba kujye kumumenyesha amakuru, nawe nyene yatumiwe azuri 50,000, kugira ngo aussi tugerageze iki kibanza sikinini cyane. Ni lancement officiel, tudashaka yuko abantu baza ngo bahagarane ku mitwe bagundane, kibi kintu kiri open. Turashaka ko kiba kiri ahantu hamwe kugira ngo abantu n'ababiteguye team ya Kuke ishobore kuronka ama feedback. Ico gituma benshi n'abavuga ngo kanoti ni kanini bivanye nuko twari tugomba kurimita hakaza abantu apana bake, mugabo abantu bakwiriye batari kirenga ngo ego bake beza badava baba benshi ngo usange n'igikorwa cyatuzanye tudashoboye kukigira, ko burya biragoye kuvuga ni ikintu abantu baraba mu gacerere. Natwe mu gacerere urumva kenshi biratugora nk'abarundi, maze gusoma tubiri volume yo mu muhogera kugora. Nico gituma twifuje yuko si menshi, ariko twavuze ati reka haze réellement abafise ico babivuga ko cyangwa ico baje kuraba, kugira ngo even next time umuntu ashaka kuyiraba kuri market ngira muzomworohereza. Twabivutse.